ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Iyindi inspection nayo iraba cyane cyane ibisata by'abigenga, nayo nyene igira inspection buri munsi. Ngira mu miseze mwarabonye yuko twanagendeye amashiramwe atari make kugira tuyakebura aje ku murongo. Hajya twari tubikorana ni inspection, no kuvuga iyi modoka ntiri affecté ku mu inspecteur general, iri affecté kuri service ya inspection generale. Navuze yuko ari nanke kuko uravye akazi gakogwa ntigashobora gukogwa n'imodoka imwe. Ngiriye ko hariho n'ikibazo ngira cabajijwe cerekeye yuko abakozi badakwiye muri inspection generale, iki twara bikosoye abakozi barakwiye. Bica byumvikana ko hababaje ngena amahera azokatwa, ntazokatwa kuko nta kosa ryabaye, habaye kwihenda muri appréciation. Honorable Kwizera Jean Claude nibaza ko namaze no kucishura ko cari kuri ibi vyerekeye ibi z'imishahara abakozi ba fictif ibanze gukorwa nakivuze, ni vyerekeye indwi yatanzwe nakivuze yuko byakozwe kandi byakozwe neza. Hanyuma turiko turategura ikicegeranyo nibaza vuba cyane kizoshika inama nshikiranganje kugira n'intumbero zitangwe, ariko igikorwa cyagenze neza kuko nabamenyesheje banyakubaho yuko hariho amahera menshi yagarutse, kandi no munsi turiko turavuga ari mu kiga ca leta, bisigura yuko igikorwa cyakozwe neza. Honorable nyakubahwa Honorable Marie Makire yavuze ku kintu cerekeye ico tokwita doublon, umufonctionnaire ahembwa kabiri. Yabajije yuko twomenya ko bibandanya nuko bitakibandanya, ariko nubamenyesha yuko aho dutanguriye irisekeza ryo kugwanya ubusuma mwe n'ubu bwagiye buraba, no wizeza yuko ibi bitakiba. Bishitse naho hakagira uwohirahira tuca tubitora ubwo nyene kandi acahanwa. Mugabo muri kahise byarabaye biri muri ayo mahera twagarukanye. Hariho n'abapfunzwe wasanga ahembwa akora muri service imwe mugabo akaba afise amakonti abiri. Abo twarabafashe bariko barabazwa n'ubutungane. Ni kuvuga yuko atacobandanya ari uduciye mu ryahumye, naho twaciye dushiraho umugambi wuko uwuzobireka bikarengana ari bazobazwa ubwa mbere. Cerekeye ngena amahera azogarukana nibaza ko namaze kukivuga. Nyakubahwa Honorable nakumuryango Leonidas yavuze intwariko canke ikibazo cerekeye iyi decentralisation, ahi urugero yogera ko kugira abenegihugu mu makomine bashikirwe canke les services zishikira abo ziteza gushikira hakiri kare. No bamenyesha yuko nkuko Honorable nyakubahwa Honorable icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yaciye akibaza muntu mbere yuko abenegihugu boroherezwa, muntu mbere yuko
ya myidogo canke rwa rugendo rurerure baza kurondera ama service Bujumbura muri fonction publique leta y'u Burundi ibicishije muri rya accompagnement y'irya decentralisation iri kirategurwa izoja mu ngiro mwaka uza n'igisata ca fonction publique nticibagiwe hazoba haratekanijwemwo igisata citwa fonction publique communale ni naho ngira mwabonye ko mu byimbe mu nyinshi twatanze twavuze yuko hategekanijwe guhinyanyura cyangwa gusubiramwo itegeko rigenga ubushikiranganje kugira twitegurire neza izo ndinganizo shasha bijanye na guhera mwaka uza ni kuvuga iki gisata rero kizotunganwa neza ku buryo bijya bikorwa byasabwa ahi Bujumbura bishobora gukorerwa mu ikomine mwomenya yuko dushizemo na wa mugambi navuga nyine wa PAFEN digitalisation zoba wakoze neza bizotuma twizera neza ko bizotuma ayo ma service ya fonction publique communale akora neza kandi en communication avec les services centraux. Ikerekeye ko abakera baba bibaza ko bazi kurusha akazi bashasha canke bazurusha akazi bashasha oya nibaza yuko umwe wese amenya yuko akazi ategeza gukora ku rugero agahawe hanyuma nta wishima ashimwa n'abamukoresha ni kuvuga haba ari competence zoba ziri mu bakera mu amazi igihe kinini haba ari competence ko ubona muri bashasha nibaza ko zose zikenewe mugabo atawuvuga ngo ndushuyu igikuru nuko bose boza kuri service y'igihugu Nyakubahwa Honorable Ndizeye Dieudonné yagarutse kuri bya bibazo nyene bya y'amadirection twavuga ategeza gukora cyane kugira ama service yacu kugira batwitura boroherwe kandi batunganizwe n'ingoga yagarutse ku kibazo abaza ati mbega ko mbona ama service ari menshi mu nteguro ubu bigiye kumera neza turibaza niyo ntumbero yacu niko gushaka niyo tegeko dufise yuko ama service atunganwa neza ama departement atunganwa neza ku neza y'igihugu ku neza yabe n'igihugu atwitura izo service ziteza gutunganwa neza kugira abatwitura by'ukuri babone ko batunganirijwe kandi babone ko bakiwe runtu banabone yuko bamenye yuko bitanakenewe nuko baza hajya boza ibyabo bigatungana birondera bari iyo bari kugira n'umwanya ntutakare tugiye gutegura rero gutunganya neza cyane kugira aya ma service akorane n'ama service ya ruguru ku buryo dukuraho imyidogo canke iyo déplacement intensif y'abantu baza kubaza ibintu kandi dufite ama service akwiye yategeza kubikora ata kandi neza mwabajije nikinyene mwabajije muti mbega kijanye n'ikimwa ko mwabajije muti mbega ama service ama département barazire mission bajejwe hariko hakorwa iki kugira ivyo bitakogwa neza bikorwe neza nibaza yuko mu byo tujejwe kandi umukozi wese ajejwe icambere no kumenya icajejwe n'icashoboye n'icateza gukora rero barabizi
kumbure haba harabaye kugonorokerwa ariko ivyo biba bivuye kuri twebwe indongozi nico gituma dufata iya mbere canke dushiramo ingufu zose kugira umwe wese akore igikorwa ategeza gukora agikore no mu mwanya ategeza kugikorerako kandi agikore neza. Ibiriko birakorwa rero kugira ivyo bije ku murongo nabasiguriye yuko turiko turacungushamo ingufu kugira umwe wese akore ico gikorwa, ariko nanababwiye icerekeye inama rukokoma turiko turategura kugira turonka abatunegura, hanyuma muri ivyo bazo batuneguye dutoremwo intumbero kugira ejo la fonction publique abakozi ba leta y'u Burundi babe akarorero mu gukora neza, mu gukora ibintu ku mwanya, mu gukora ibintu vyiza. Nibaza rero yuko tuziga intererano nini ya kuri mwebwe abanyakubahwa abashinga amateka, kuko nkuko mwabishikirije canke munavyumva mu gihugu turakeneye yuko iyo myidogo yose yovaho igahera burundu, kandi niyo objectif niyo hangiro twihaye kugira ubushikiranganji ejo bube vecteur du développement, kuko nibwo buramurira canke nibwo bukurikirana sibwo buramurira mugabo nibwo bukurikirana abakozi ba leta, nibwo buraba ku munsi yuko by'ukuri abo bakozi bariko bakora icyo bategereje gukora. Nongere ndabivuge ko turiko turategura ingene nk'abakozi boba bari mu gisata c'indero bize nk'ubuganga ataco bigishayo tubakureyo tubashire mu gisata c'ubuganga, abo bari muri iki gisata atavyo bize atavyo bashoboye tubashire iyo bategeza kuja. Iyo ni ntumbero turiko turibaza kugira tugire une bonne affectation, réaffectation des ressources humaines kugira dushobore kwatenya une productivité souhaitée, kandi niho tuzoshika kuri ryahangiro igihugu citeze kandi cifuza. Hariho ikibazo nyakubahwa icegera c'umukuru w'inama nshingamateka yagarutseko ku kintu cerekeye manuel de procédure, yabajije ko yobibaho canke itabaho izojaho ryari. Aha nobamenyesha abanyakubahwa bashinga amateka yuko manuel de procédure iriko irategurwa, iriko irakogwa, yari yakozwe hanyuma hashize kuri phase ya validation, biba ngombwa yuko bobisubiramwo kuko harimwo bishasha bijanye n'intumbero zagiye ziraba muri gestion financière shasha ziriko ziragira. Ubu rero iyo manuel de procédure iri en cours d'élaboration kandi bariko bayikompleta kugira bayihoformire neza, ariko nibaza nkizera yuko itegeza kunyaruka kugira twikonforme kuri iyi règle exige kandi ni règle souhaitée muri bonne gestion que ça soit financière et administrative. Ivyo rero tubifise ko umwitwariko cane kugira buba iyo manuel de procédure itangure gukoreshwa. Ikindi kibazo nikicerekeye kimwe n'agaciro gatoya cerekeye ama inspection yuko ariko arakora ivyo yategezwa gukora. Les inspections au niveau du ministère dufise ama inspection générale atatu.
hariho inspection générale de la fonction publique, hakaba inspection générale de la fonction publique, travail et emploi. Iyi niyo iraba muri nihuye na zindi inspection de ministère niyo inspecta ibikorwa byose bikorwa muri ministère. Iyi inspection générale de la fonction publique niyo inspecta ama service yose ya leta ari en dehors ya ministère. Hakaba na inspection générale ijejwe igisata ca privé cyane bari géré par le code du travail, nayo nyene ijejwe akazi kari hanze ya ministère. Izi rero zose cyane izi zibiri ariko zose kwari zitatu ziriko zirakora mugabo zirafise intambamyi kuvyerekeye nkuko nabimaze kubishikiriza. Akazi ziteza gukora ni kanini mugabo uburyo bukoreshwa muri izo inspection ni buke, haba mu vyerekeye kwiyunguruza, haba no mu vyerekeye ngene boshikira iyo bateza kuja gukorera. Ariko bikaba byari ngombwa kuko aya makosa yose tubona yavuyemwo ibi by'uko leta yahombera birava nuko niyo inspection itakoze ibyo yateza gukora, itaronse uburyo kushikayo canke itagize izo ngo zo gushikayo, kuko abo bakora bahembwa atariko barakora, abahembwa bafise ama diplome atariyo y'amahimbano y'ubusuma, abo bahembwa batakiri ku kazi, ibyo byose niyo yateza kubikora. Ariko kubera uburyo n'iki biri limite niho usanga hari iyo faiblesse. Ibindi secteur privé nayo nyene duteza kwitunganiriza kuko hakorayo abenegihugu, duteza kuraba ko amategeko yubahirijwe. Ni kuvuga rero inspection générale iteza kubashikira amasosiyete menshi agomba kwitwaza ibikenye inguvu yoba afise kugira ntakoreshe ibyo abakozi barekuriwe n'amategeko ntabikurikize. Ariko tumaze igihe tubahimiriza yuko iyo habaye ukwidoga mu kazi, umukozi yidoze, umwimbu ntuheza kugende neza. N'umukoresha gutyo iyo abakozi bamugoye ataco barenganijwe, umwimbu ntugenda neza. Rero turahanura canke uri mu ikosa tukamuhana, haba muri abo bajejwe abakozi canke muri abo bakozi nyene, kugira irihangiro ry'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 ntidushobora kuzorishikako naho nyene ayo masecteur privé adakoze. Nico gituma duteza gushiramo ingufu kugira nayo nyene akore, hanyuma amategeko yubahirijwe, kugira nabo bakozi ejo bategekanizwe kazoza, ejo nibava mu buzi nibaheza ubuzi nabo nyene baronke agafashanya ko mu zabukuru canke bakingirwe bavugwe. Nico gituma aya inspection afite akazi kaniniya. Rero mu ncamake ari ku kivi gusa, nizo ntambamye navuze biza birahura, ariko ntitudebukirwa turi ku kazi kandi turazi neza yuko uburyo tuzobusaba leta kandi zo gutanga kugira kuneza y'igihugu. Murakoze nyakubahwa cegera c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa bashinga amateka, murakoze kuri kano kanya mu mpaye, kandi nkaba nsubira no kwishura ikindi kibazo cobazwa. Murakoze.